Turabara mu kimwe abakunzi ba page ya Matangika Talent TV no munsi nka dafite ibintu bidasanzwe mwe mumenyereye nkunda kuzana ibiganiro by'ibaza cyane ku bintu by'imyidagaduro no munsi rero nka Claudio Dwight ese mu kubazanira umutumire muhiraza kudufasha kubijyanye na development communautaire nagira yo mubanze mumfashe bari tumuha ikaze yongere aramutse n'abakunzi ba page yacu ya Matangika Talent TV turagwaye ikaze mushitsi muhire. Mwakoze cyane. Mushitsi muhire twarakubonye ku mbuga zigiye zitandukanye ugenda wigisha ibintu bijyanye na development communautaire haba kuri Facebook ndetse no kuri YouTube nico cyaciye kitumotiva kugira umwete kugira ngo dushobore kukuzana ngaha kuri page yacu ya Matangika Talent TV kugira ngo ibyumviro byawe ndetse n'ingisho zawe tuzisangize abakunzi bacu. Ikintu cya mbere twari tugushimiye ko nyine washoboye kwitaba kano kamo tukubwira ati congratulations. Mwakoze cyane. So Elise Venal twarakubonye ku mbuga zigiye zitandukanye ugenda uvuga ibintu bijyanye na development communautaire. Mbega iyo uvuze development communautaire biba bisigura iki nk'uko umuntu aba acyumvise ubwambere? Yes, ikibazo kiza cyane. Iyo wumvise development communautaire irimo amajambo abiri. Mu development hakabamo na communauté. Communauté ni umugwi w'abantu benshi baba hamwe n'ibyo ikibano. Nayo development iterambere mu majambo make. Murakoze cyane ndibaza abakunzi ba page yacu muko murabyumva. Mbega Elise Venal ni kaye kamaro ka development communautaire? Akamaro ka development communautaire kubera yuko ari iterambere rya bose biba byumvikana yuko akamaro ari kanini kubera yuko si umujeni umwana umugabo cyangwa umugore bose baba bahamagariwe kwinjira mu iterambere rusange kugira ngo umwe wese mu byo ashoboye aterere kugira ngo ikibano kibandanye cyubakika. Elise Venal mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tuba muri communauté tuba hamwe ni ryari twavuga ko ngaha nk'akarunga mu gisagara cya Bujumbura cyo twita development communautaire byo bimeze gute? Mbega ugerageje kuraba ngaha mu gisagara cya Bujumbura twavuga ko ata development communautaire ihari? Ugiye kuraba indangurajambo neza na neza ya development ni intambuko ku yindi ugana ku by'ubutunzi cyangwa ugana ku ntumbero uba warihaye mugabo iyo ntambuko itwara umwanya atari mutonya kuva ku ntambuko A ugana kuri Z uzogeza ushikiye umwidegenzo ku bijyanye n'iterambere. Rero uvuze muri rusange iterambere ni ikintu cyagutse ushobora kudefinisa mu buryo bwagutse ariko muri rusange uwo ari we wese aho ari hose aba ategerezwa gukora ikintu kiza kupromovinga kiza guteza imbere wenyene ndetse na community kubera yuko iyo utangije umugambi uri kuratera imbere ariko umugambi uza gutorera inyishu y'ikibazo gihanze societe gihanze ikibano. Murakoze cyane kuri iyo nyishu nziza muduhaye ariko naganda baza n'akandi kabazo gakurikira kagira kati ni ibihe bintu bibiri byerekana yuko muri societe cyangwa ahantu tubaye hariho development communautaire? Rero kubwanje kuvuga yuko umuntu yateye imbere nuko le bien-être ukubaho neza k'umuntu ku giti kiwe kuba kwifashe neza aho naho bivana uko nyene afungura kungene yambara kungene yidegembya mu bya politike muri rusange ubuzima bwose bugenda bwafekta societe kugira ngo umuntu abeho neza tutibagiwe na environnement. So murakoze cyane muravuze ati kugira ngo tuvuge ko hariho development communautaire nuko umuntu wese aba afise ikintu cya mbere na mbere ukwishana no kwizana gukora igikorwa aba yipfuza. So reka twashimye cyane kuri nyinshi nziza muduhaye ariko mu kubana n'ikiganiro twagomba tubaze ikindi kibazo kigira gatatu. Ikibazo cyo kigira kiti ni gute umuntu yo kwihangira umurimo ahereye hasi gushika abaye umumiliyoneri? Formule ni yahe? Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo. Kubisanzwe nta uvuka rimwe yuzure ingobyi kandi ubuja gusha uratagata nijya kurisha ihera
ku ntango ni kuvuga urara atabyiyumviro ata mugambi ukazinduka atagikorwa bose bahera ku busa ariko bakagenda rero iyo ufise ibyiyumviro bizima iterambere uba urifise mu minwe kubera yuko igihambaye ntabwo ari byo winjiza ahubwo igihambaye ni uburyo uriko urakoresha ibyo winjiza buri munsi kubera yuko amahera ntabwo yadisiyona amahera urayamilitipliya bivanye n'ibyo uba uriko urakora iyo rero ufise ibyiyumviro bizima ukamenya kubitunganya no kubishyira mu ngiro iterambere rirakurikira. Murakoze cyane muravuze ati iyo ufise ibyiyumviro bizima ukongera ukabitunganya ukabishyira mu migambi iterambere naryo rica rikurikira ibyo bikorwa washyize mu ngiro maze ibintu bigakomeza kuba byiza cyane. Elise Venal ndagenda kubahiriza kandi akabazo kagira kane ni ryari umuntu avuga ko ari umugwizatunga? Icyo kibazo kirahambaye cyane kubera yuko ugiye kuraba indangurajambo ya development les pays développés na pays sous-développés iyo jambo baragihendeye ko cyane kubera yuko tugiye kuraba ibihugu byateye imbere ngo byarahaje gutera imbere ariko ibihugu bikiri munsi y'iterambere ngomenga nabyo birakinye rwose ntacyo byifashije ariko kandi umuntu avuga yuko yateye imbere gutya je ku bwanje ufise akazi kaguha ijambo n'irasiyo yumva n'iryo terambere kandi ishonzi ubutunzi ni ibyo bintu bituma ushobora kubaho umwanya runaka utongeye gukora rero gutera imbere umwe wese abavuga ati ku ntambwe ngeze ko kandi ndifuza kongera kw'iyindi ndifuza no kugera hariya rero tutaturondera ntawe uvuga yuko yateye imbere ngo ahetse mugabo imigambi ya bamwe bamwunguka uko bukeye niko bwije akumva arashyitse ku ntambwe yishimiye no gukora imigambi ye. Murakoze cyane. Elise Venal nk'akaronga mu gihugu cyacu cy'u Burundi urabona ko urwaruka rwinshi umenga ingufu nyinshi ruzishyira mu kugenda gukorera imirimo yabo mu bihugu byo hanze mu bihugu biri hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi bubatse ko biva kuti tuvuge ko ngaha mu Burundi ama business cyangwa ubuzi kubikora bidashoboka. Urakoze Dolaiti kuri icyo kibazo cyiza umbajije nibyo urwaruka rurava mu Burundi ukagenda mu bindi bihugu kurondera ni byiza ntabwo ari bibi ariko kandi hariho ikintu tutigishijwe education financière indero discipline mu bijanye n'ubutunzi aho usanga urwaruka rugiye hiyo rukarondera umwaka umwe 2-3 kajya miliyoni 5-10 ariko kandi yifuza gutaha ukaza wumva aratelefone wa undi asigara kugatuma aro nari ndose uduhera dukeye ubona nokora iki kugira ngo ntere nja imbere kubera yuko ati sanishije n'ibijanye no kugira indero mu by'ubutunzi yashika agatangiza business yagishije inama abakoca basanzwe bazi kwerabora imigambi basanzwe batanga impanuro mu bijanye no kwitunganiriza imigambi agahitira gukora ejo y'amahera yose akaba araheze byumvikane ko rero aho uri hose ubwiza bw'umukobwa bwo mugezi bwana ariko ubwenge afise nibwo bugena igihe azomaraye aho uri hose urashobora gutera imbere bivanye n'ukungene uri kurakoresha ubwenge n'ubumenyi no kugira indero mu by'ubutunzi. Murakoze cyane mutumire mwiza Elise Venal uratubwiye ko kugira ngo umuntu ashobore kwiteza imbere byose bibanda kuva ngaha mu mutwe ivyumvire bya mu mutwe mukabishira en pratique ukabishira mu bikorwa gutyo ukakomeza gutera imbere. Reka rero tugushimire cyane muri kino kiganiro ku nyinshi zizagira muri kino kiganiro twenge twerekeza ku musozo twaguma dusaba turagira phone na partage twenge gano mu gisangiza abandi ariko waruka mwumve ikintu cy'ingenzi kugira ngo umuntu ashobore gutera imbere gira indoto zawe uzikurikirane kuko umunsi bizoja mu ngiro niwe uzoyimenya ubwambere. Elise Venal mu gusoza ikiganiro baturagiye byinshi kujyana na development wagira atanga nyinshi nziza kwa twagiye turakubaza none nk'umuntu w'umujene afise amafaranga makenya afise umutaye mutonyi yatinye gutangura projet yiwe yitwaza ko yafise amafaranga makenya niyihe impanuro wogenda umutekereye kugira ngo nawe ashobore kuzoguma kurikirana bino biganiro yongera ari no kuri tere kugira ngo imufashe gutera intambwe umunsi ku munsi.
Ya, murakoze cyane Dolight kuba mufata akanya ko kugira ngo utegure ibi biganiro. Ibi biza gufasha ugwaruka ruba rubyifuza. Rero gwaruka na jewe nyene rugwaruka kubisanzwe ubuzima bwiza ntabwo buhera muri banki. Suko ufise amahera menshi, ahubwo uruhererekane rw'ingingo ugenda urafata buri munsi ugashiraho n'amategeko akugenga hamwe n'intumbero runaka. Ibyo nibyo bizotuma uja imbere. Amahera yose ufise uko ari makenya kose, reba ukungene wo kwiyumvira uko wokorera 5,000 nimba ushaka 10, uko wokorera 100,000 nimba ushaka umuriyoni 100, uko onya ariko ugenda ushiraho amahangi, ariko wige uburyo wurira umusozi wifuza gushika kwisome y'umusozi. Ibyo bizogufasha nizo ufise amahera makenya ashoboka. Ushobora gutinya ati makenya nibikunda, birakunda ahubwo ibyiyumviro. Rero nushireho ingingo buri munsi, amategeko ufate ingingo, nturindire ko bakwemerera, nturindire amahirwe, ahubwo utangire muri bike ufise. Ndazi ko ejo hazoba heza, kandi ntuvuge ngo ejo, tangira uyu munsi nyene wumvirije iki kiganiro. Elise Venal, urakoze cyane kuri iyo mpanuro ugiye utereye abajene batinye gutangura business mu motif afise umutaye mutonya. Urumva ko ejo bukera ari kuja ku kivi. Rero mu gusoza ikiganiro naganda abasana mutaragira follow na partage mweruke mu bikore kugira ngo kino biganiro mushoboye kubisangiza abandi. Nganda basaba ko mugira commentaire mukavuga ati nibico kiganiro mwifuza ko twokibandanya, mwifuza ko ndoguma ndamubazana kugira mu bane namwe azarafasha mu je no gukarisha ubwenge mu bijyanye n'iterambere. Byose mubyandike muri comment hariya, ibibazo byanyu mushe muri commentaire kuko bari ingenzi cyane bidufasha natwe kuduha ingufu twikundene nishobora kuza tubahereza ibiganiro umunsi ku munsi. Rero Elise Venal naganda gusezere, nganda kwifuriza ibihe byiza. Nejo undi ni wa nagutera kamo nga kuri page ya Matangika Talent TV uzobanguke kuko ubukenewe cyane umuhinga mu bijyanye na development community. Urakoze cyane Elise Venal, twabanyereza mu kiganiro. Murakoze nawe Dolight, murakoze guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'ugwaruka. Nizere yuko igihe muzonkenera umwanya wo wose uhari nzobitaba kugira ngo tubandanye twubaka ikibano ibyahangiwe nyene buke buke tugashikira inyuma. Murakoze cyane. Ya, bye bye bakunzi ba page ya Matangika Talent TV, nawe utaha. Murakoze cyane.